Ikaze bakunzi ba Look Media, ikaze ibiganiro bitandukanye bica kuri Look Media, ibiganiro vya sport n'ibindi biganiro ndetse bitandukanye. Ni ikiganiro ca sport cyo kuno munsi wa mbere, ni Look Sports ku munsi wa mbere, Look Sports ku munsi wa gatanu n'ibindi biganiro vya sport bigiye bitandukanye. Kuno munsi ni ikiganiro ca Look Sports no kuganira ko kuba kuri inkino atandukanye. Ndabaha ikaze naza ko akanya muza kumana natwe kazoba ari akanya keza cyane muza kumva bitandukanye mu kuri inkino avugwa hano mu Burundi ndetse no ku mugabane wa Buraya. Ni Jeo Ani Loris Ndongozi ndi kumwe na Ingabire Loris ka ndamuramutse na mikazi. Ndakuramukije Loris, ndaramukije n'abariko badukurikirana abakunzi ba Look Media, abakunzi b'ibiganiro by'inkino bigiye bitandukanye cyo kuri Look Media, Look Sports. Twizeye neza ko tuzogana ikiganiro kimeze neza kandi twizeye neza ko nabo bameze neza bagize ibihe byiza mu kurangiza indwi ndetse no mu kurangiza ukwezi. Tubahe ikaze rero turaza kubana neza muri kino kiganiro ca Look Sports. Ni ikiganiro ca mbere cyo muri uku kwezi kwa Munyonyo mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2025. Ubona ko twaje kwa dutangurana umwaka bitangura mu ntango z'umwaka, ubona ko tugeze kure, tugeze mu kwezi kwa 11 neza ko ibintu bigenda biriyongera biza birahindagurika ibintu uko twashikiza amakuru mu kwezi kwa mbere siko tuko turashikiza no munsi abo twakora mu kwezi kwa mbere siko turi kumwe no munsi, ubona ko ni byerekana ko igihe gitera cegera imbere. No munsi muri sports izoganya ku makuru atandukanye hano mu Burundi. Ni Primus League bariko barakina ku ndwi igira 10 bari mu kibuga inkino zitandukanye mu ntara y'Amakamba, mu ntara ya Cibitoke ndetse n'ahandi hatandukanye. Naza ko tuza guca ku makuru y'inkino ariko aravuga kuri Primus League. Tuza guca ku mugabane wa Buraya ni mahiganwa 5 ariko haraba inkino zitandukanye muri English Premier League, muri La Liga Santander ndetse n'ahandi hatandukanye n'ayandi makuru ariko aravugwa hirya no hino ku bakinyi n'ayandi atandukanye. Reka tumire amateka duheze tugaruke Ndodoni. BCAB Internet Banking ni ubuhinga bugezweho ibanki BCAB yabashiriyeho. Umuntu ashobora kubukoresha akoresheje itelefone yiwe, rimwe bita smartphone canke imashini, atiriwe aragenda kw'ishami rya BCAB. BCAB ntiyibagiye abarundi baba mu mahanga mu kubahuza n'igihugu cabo c'amavukiro biciye mu kugura ekonti bita diaspora account. Iyo konti uyikurikirana biciye ku buhinga BCAB Internet Banking. Tubibutse ko ubuhinga BCAB Internet Banking butashizweho kubera abarundi bari mu mahanga gusa, ariko bwashizweho kubw'umunywanyi wese w'ibanki BCAB. Ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nk'uko benshi bavyibaza, ariko ni banki ikorana n'ibisata vyose. Shika mu iterambere na BCAB. Reka twinjire mu idende ry'iganiro cacu. Reka nibaza ko amakuru yacu tuza kuyahera hano mu gihugu cacu muri Primus League. Ariko imbere kuja muri Primus League, Boris amaze kuvuga ati twizere ko mwaje kuba murangiza indwi neza, mwaje kuba murangiza navuga ngo ukwezi neza, ajyanye novuga ko ukwezi kuba kuje kurangira muri weekend. Nivuga ngo umuntu arakora afeta weekend, abakora afita novuga ngo n'impera z'ukwezi. Kuri wowe mu kwezi kwarangiye neza kuri nibaza yuko ukwezi kwarangiye neza, koko nibaza ko kwaje kurangira kwa 5 ko niho hari iminsi turi mu biganiro mbere wanashima, ariko kandi navuga ko na weekend aje kwigena neza muri rusange, haba mu bijanye n'akazi, mu bijanye n'ikibano, aho tuba turi kumwe. Neza ko byose byagenze neza muri rusange, no muri sport nazo byagenze neza. Muri NBA yitwa San Antonio Spurs yaje kwitsinda, muri English Premier League yaje ibintu byagenze neza muri rusange. Liverpool yaje gutsinda ibintu abantu benshi bakumbuye. Binoze ko byose muri rusange byaje ko bigenda neza. Sharika rero twije mu biganiro neza neza, wavuze ko mu nkino byaje ko bigenda neza, ariko kuri wowe ndibaza ariko hari abandi bantu usanga bitagenze neza, baba hano mu Burundi canke ku mugabane wa Buraya. Duhera no mu Burundi muri Primus League ariko hari ibintu bitandukanye twari twavuze ku munsi wa gatanu mu ntara y'Amakamba mu Rwanda no hashi yo kurakira Rukinzo. Inyuma y'imistari mike Egana cyari kurakira mu ntara y'Amakamba, barako baragikira mu Rwa Rukinzo. Urukino twavuze ko rutoroshe cyane kuko nako mu Rwa Rukinzo komeye, mu Rwa Rukinzo dukunze kubona kenshi cyane utari kurorohereza ino migwi itungira komakomeza Egana no hari za Flambeau du Centre za Bumamo n'ibindi bitandukanye. Ako nako ni Egana yashoboye yagerageje kwikura ko ino Rukinzo niyo yatangiye kubatsinda igitsinda. Egana yitsinze hamwe witwa Ineza Abdi aza gutsinda ibitsino 2 double mu Egana aza gutsinda ibitsino 2 kuri kimwe. Navuga ko twaje ko tugaruka ko tuvuga tuti
ino migwi ivuye hanze y'igihugu guserukira Burundi CAF Champions League, CAF Confederations Cup, yaragerageje kwitwara neza hanze y'igihugu. Turabe yuko burya Bukare yari ifise itaje kuba ibyerekana kubera yuko hari uburusho kanaka yaje kuba yemererwa. Turabe eske niyagaruka muri champions za imeze kwa kuniyene Rukinzo Football Club neza ko muri no myaka nk'itatu canke ine iheze ni imwe mu equipe novuga akomeye ifise abakinyi beza buri saison, ifise novuga n'umumenyereza mwiza, ariko kandi na equipe tumenyereye yuko ari challenge ikomeye cyane kuri ano ma equipe akomeye. Novuga ko nta equipe nimwe iza kuba itinya. Aigle Noir ntiyareherutse mbere wanashima n'inkino za Primus League, nivyo yarakinye ama match yari yacerewe. Uno munsi ni ciza kwakira umugwi wa Rukinzo Football Club mu ntara ya Makamba imuhira, byaje ko bigenda neza, ibitino bira kuri 2-1 ku ruhande rwa Aigle Noir. Nzo ko ari rezita nziza yari naryoheye abakunzi ba Aigle Noir muri rusange. Yani Aigle Noir yaje kubitsinda n'indi mu bitaza kwigaruka, ariko twari twavuze ko mu nzu heze ni Aigle Noir umugwi wa Vision waratsinzwe, umugwi wa Bomamuru waratsinzwe, kandi uko ari ibiri batsinzwe n'imigwi atari ya migwi iri top, uko ni Vision yatsinzwe n'umugwi wa Burundi Sport Dynamique, n'umugwi ubonye intsinzi ya mbere muri Primus League mu nkino 10 zose. Ni Bomamuru yaje gutsinda n'umugwi wa Ngozi City. Ngozi City irakomeye, kandi naza ko Ngozi City iri mu migwi ikunda gukarira mu bikomeye. Twabonye mu mwaka uheze yaje iratsinda message mu maderby Ngozi y'amayatsinda, ino migwi y'Igitega yagendeka itsinda mu ntara y'Igitega. Uno munsi yaje kubitsinda n'umugwi wa Flambeau du Centre mu ntara ya Cibitoke. Urako ni Aigle Noir yaratsinze, Vision iratsindwa, Bomamuru iratsindwa, n'aba concurrent handi kuri titre. Yego nivyo Flambeau du Centre yaratsinze. Est-ce que uno munsi dufate ko ni Aigle Noir ino course au titre iri kwigwanira na Flambeau du Centre? Sinaza ko haragira ko izindi tudishira inyuma, nivyo ingagasoza ko dushikira classement. Urabona yuko no munsi deje Aigle Noir mu kibazo ca mbere ifise inkino z'ibirarane, mu gihe umugwa Vision waje kubutakaza nawe ngataza batushikira, ariko biboneka neza yuko nimba ushaka gutwara igikombe, nimba kuragwanira igikombe n'umugwi nka Aigle Noir, uzi yuko ufise ubukomezi buri hano, uzi yuko ni equipe iri bien equipe, byose biba bimeze neza, ishigikiwe, ikora mu rutonde ruri professionnel. Ugaca zo gutsindwa n'umugwi wa Burundi Sport Dynamique baje kuba bahembukira kuri wewe, mu gihe twiteze yuko uri kuza kurwana na Aigle Noir na Flambeau du Centre na Bomamuru. Bomamuru iyo yari muhira, yari no muhiri wabo, yaje kuba inatsindirwa. Bana yuko Aigle Noir antwa yaje gukora deal nziza, noneho nabo bongera bayikorera deal nziza. Ni Flambeau du Centre yashoboye gutsinda umugwi wa Interstars igitsindo 1-0. Urako ni Flambeau du Centre hari mu ntara y'Igitega baje kubatsinda igitsindo 1-0 n'umugwi wa Interstars. Twavuze Aigle Noir yashoboye gutsinda umugwi wa Kanza United, bambe wa Rukinzo Football Club. Ino Aigle Noir nino Flambeau du Centre wari wabiciye ko tubitangura bavuga ati ni imigwi ukina izino match international, ama CAF Champions League, CAF Confederations Cup. Ibi bintu turashobora ko n'undi mugwi hano uze gukonkurence n'umugwi cyane. Deja bon, nivyo ni experience ikomeye, ni experience nziza ko n'abaragiye bakina CAF Champions League, CAF Confederations Cup, barahuye n'imigwi ikomakomeye, ikinani ma shampiyona yo mu gihugu ca Egypt. Naza ko iharurwa muri 5 za mbere ngaha ku mugabane wa Afrika. Wanashima na shampiyona yo mu gihugu ca Tanzania nayo ni ma shampiyona akomeye cyane muri Afrika, no sema muri Afrika buseruko gusa, muri Afrika yose. Navuga yuko nivyo za experience nziza, ariko bagarutse muri Primus League, sinaza ko imyiteguro bashiramo mu gutegura match ya Al Ahly ariyo bashiramo mu gutegura match ya za Primus League, sinaza ko ico kimwe gusa. Urana kamwe hari ikintu gikomeye baje ko bakuramo, nivyo turavye Interstar no musi ahantu iri hari mu favori kuza gutsinda umugwi wa Flambeau du Centre. En plus usanze imuhira mu ntara ya Gitega. Rero naza yuko Flambeau du Centre yakoze deal nziza, muga apana yuko nidufatire ngo niko yako ivuye muri competition nk'iyo CAF Confederations Cup. Naza yuko yarametse no gutsinda umugwi wa Interstars. No musi Interstars naza ko ibibanza irimo si ibibanza byo kuza gutera ubwoba mu wa Flambeau du Centre. En plus usanze Gitega kuri stade, même si dusanga hari igihe haje ko haba imindi basanga dutsinzwe na equipe itari witeze.
ya duce ku mugwa wa Musongati. Umugwa wa Musongati naza ko n'umugwi umaze imyaka nawo nyine si muri ya migwi itatu ya mbere, ibiri ya mbere, itatu ya mbere. Mugabo urabona ko top 4 kenshi baba bari. Mugabo no mwaka turiko mu mwaka uze tuvuga ko basinzwe muri finale ya Coupe du Président. Basinzwe n'umugwa wa Flambeau du Centre. Witted. Ya. Byatumye Flambeau du Centre ikinasohoka ikaja gukina Confederations Cup. Uno musi Musongati turagiye n'irukira tango ino saison na ko si ibintu biri prometteur n'amaresultat bon uno musi baratsinda bagashaka gutsindwa match zibindi bakanganya ubona ko batanguye saison nabi ubona ko umugwa Musongati kuko turamenyere mu Burundi none mu wundi mugwi uzokamara imyaka 4-5 uri auto mwaka wa gatandatu usanga wakurutsa ari uri kuragwana by'abana bya 14 byane turi bukaza Kayanza United zikiza yaheze ari ya kabiri champion mugabo no munsi igwanira kudakoroka ivuga ati mbeze nibuka cya 13 imigwi 3 ya nyuma sinje mugabo wese Musongati ubona ko ari biriko biragana nibaza ko haracari kare kuri tuvuge ko Musongati iri kirerekeza mu nzira nk'izo cyo turabona no munsi message ngo ziri kiracamo umugwi nka Tanzania Murantunga rimwe na rimwe ucamo birona shima na ino ekipe Muyinga Olympique Star sometimes nari hari gubona yuko umenga ntirikirafatisha Musongati naza ko ni imwe mu ekipe hano mu gihugu cy'u Burundi muri Primus League ifite izina rikomeye cyane ahubwo ikibazo gihari nuko idatwara icyo gikombe cya Primus League sino urabona ko inyuma ekipe ya mbere bena Flambeau du Centre na Flambeau du Centre twari mitwari igikombe nase ko kweshiba yakoze mugabo haciye imyaka myinshi cyane ari byo challenge za mbere zikomeye kuri no migwi Gitega ziza kwa zitanga akazi gakomeye cyane nivyo no munsi ikira iranganya ubusa ku bundi mugabo sinaza yuko tuwaza kuba twiharura muri ya makipe tuza kuba gwandira ibibanza bitatu byanyu tutaje mu bibanza bitatu byanyu bapara bitatu byanyu basi ibibanza bya 8 kuko tumenye keshi muri top 4 mugabo mu bibanza bya 8 9 ega bitangura uko nyene mwaka wa mbere uheze uri 8 mwaka wa kabiri uri 10 mu 12 hameze kurangira mu 15 neza yuko kuri Musongati haracari kabiro nashima na sezera cyari hafi bacafise byinshi byo gukora bacafise byinshi byo gukosora barashaka guprofita no mu kwambira bagasohagira indi myiteguro ngo baze ko baza bameze neza muri phase retour mugabo tuzi izina rya Musongati tuzi abakuzi bayo kumene biba bimeze situmunara ya kumugwa mukuru wa politique Igitega kumene bimeze kuri stade Ngoma nazo yuko nitoza kwa tuyaro muri ajya mu equipe azuza kuba atamwanda bya 10 bya kangahe gusa biranashoboka mbere wanashima kushaka kuza kuba irangiza muri Big 4 mugabo ahantu bigoranye cyane no musi sinaza tuza kuba tuyitega muri Tetris sinibaza ko ifite amahirwe make yo kuza muri Tetris uno musafise afite n'umenyereza ni Omar Ntakagera umenyereza akomeye azwi byo kandi ko akomeye afite experience mugabo bo nibo yabara ko navuga ngo ujya mumenyereza azoza muri equipe yawe nta gikombe barankana n'igikombe nibo baravuga kuri ba Harry Kane nabandi yavuye ati nta gikombe uzopfuma yatwara kina final hagiye na Omar Ntakagera no uvuga ati bimenyereza zaramubaye ko mu ba equipe nivyo menshi za Buja City za Flambeau du Centre yaraciyeyo za City Olympique na equipe menshi na equipe menshi ziraza ko azirana n'ibikombe arakina amafinali kandi umugwa usanga ukomeye mugabo gutwara igikombe n'umwanya nibaza yuko nitwafatira kumenyereza Omar Ntakagera ni izina rikomeye cyane muri football y'u Burundi cyane gose wanashima turetse no mu club muri equipe nationale naza ko ari izina rikomeye cyane ahubwo naza ko ni avantage ikomeye ko nafise Omar Ntakagera gusa ni imyaka ni bihe no musi ntoza kwa twitega muri Tetris mugabo ntibivuze yuko mu mwaka uza canga imbere wanashima no ntihararengerana turacari kuri journée 10 turacari hafi nazo yuko umwanya n'umwa turashaka kubona umugwa Musongati bagarutse n'ibyo byawo byiza ya twavuze bwa mbere ibintu cyama bonus Aigle Noir turiko tuvuga Aigle Noir ivuye muri Champions League muri indwi hari abonetse ngo ikintu kitaba gikunda kugira cyane twavuze mu gwa Kayanza United hari umuntu yavuze ati niyo mwaza gutsinda uno mugwa Olympique Star ndaza gutanga bonus y'ibihumbi 150 ku mukino ngo Samir ya prime ngo prime de match ça 50000 ku mujweri wese musinze umugwa wa Olympique Star karakazi koroshe kona Kayanza United itsinda Olympique Star si ibintu byo gupfa gutora ngaho nyene ni match igoye cyane Olympique Star baza ko iri kuri niveau yo hejuru ya Kayanza United ako nako ntibashoboye gutsinda mugabo barashoboye kwegariza match bivuga ko icyo kintu cyo kwemerera ama prime abaki ari ikintu cyo gutanga motivation apana ku makedo bicoro kuko n'abakinya shaka na bitanga
nawe kirakira bitanga ni ikintu gishobora gutuma na football itera imbere cyane. Ikintu c'amapirime nibaza ko wanashima tubona gihagarara cyane gose ngaba tumaze ko tubona avantage yo gutanga umupira ku bakinyi ku mugwi muri rusange. Tubivuge tubisubiye football mu Burundi sinibaza yuko uwobaho ubuzima buri ku rwego rwo hejuru mu gihe ukina ku mushahara mu gihe byose akazi kiwawe ari kuba umukinyi mu footballer w'umurundi akinira ngaha mu Burundi ino championnat ya Primus League n'andi ma competition yagira atandukanye bivuze ko bigoye cyane. Rero nimba uno munsi umukinyi mwemereye 150,000 buriya 150,000 arazi hari ikintu kiza kumufasha mu hiyo birihora mu motive kwa ko twavuga yuko bishobora no kwafasha psychologiquement urazi ko bitifashe neza muhira urazi ko hari akatagenda ahantu hariye biraza ko bimufasha muri kwa gutegura match aza kuba reka nitanga ngo nze kuronka kantu nzahugana ibaze ko no munsi giye gukina hari umubanyi wawe agwaye canke inshuti yawe igwaye izi ko uri umukinnyi akomeye cyane ukina muri Olympic Star ukina muri Dazi Bundesliga n'ibyo bitaro he biraza kugora ngo uze vuba biraza kugora ngo uze kwitanga mbega ndiko nganyiki mubona bose niba turabona bari korashamo uduprime twatuna nivyo zirakunda kuboneka mugazi boneka ryari kuri yabo match akomakomeye ngo bavuge uba nkubonye ni Kansas United na Olympic Star ni derby yo mu majaruguru yo muri no mu buraro naza yuko ni kuri aba match akomeye byo kabaye iminsi yose naza ko byoza kwa bimotiva abakiri tukaza kwa tubona twaraje kwa tubona mu kweze sinone mbari mu kweze cyangwa ibyari haza kwa habamo ibintu byo kubetinga kenshi kwa kinyi no mu bintu naza ushaka twica ko mukanya nibaze ko ibi byose no hanze barabikora mugabo naza ko hano harageze igihe bija ku rwego rwo hejuru kwera iki nubwo ubuzima bayi mu Burundi ni kubona ako kanoti katinjira cyane ngaha mu Burundi biraza ko baja muri tunaturiye. Rero iyo habonetse amaprime ni ikintu gikomeye cyane. Tunakeze vraiment abantu basanzwe babikora twaje kwa tubona akamaro kavyo muri zino nkino zihitiye za Aigle Noir ndetse na Bamuri Centre twabonye akamaro byo ko bisa tuje kwico nico nyashaka gushaka kumvuze iki y'amapirime nibo ngo hamaze insako yaravugwa ibintu by'ama betting vyimonogoje muri Primus League mu mwaka weze turibuka abakinyi baje kuba bafunga baramara igihe bari mu gasho ekipe yose avuga ati abakinyi barenga 10 baje mu gasho uno mwaka niko byavuga mu mugwa wa BG Green yuko abakinyi baje ku betting ni ibintu byaje kuba bikeya nuvuga ngo polemique cyane kuko abakinyi baje kuba bavyagiriza kizigenza wabo nitwa Rugumangiye Yves ni umuntu akomeye cyane yakinye football kera muri Muzinga mu gardien wa kera yarase muri Muzinga yarase na equipe nationale uno munsi navuze ati urya ni nawe bagiye kumubaza yavuze ati ahubwo umuntu wa mbere ari nyuma yabo ni president wacu ni president wa club icyo rero kiva kuki biva kuri bya bintu uvuga ati none ko tani marande wonka reka nje kubetinga kuri match yako kuko wowe uri siyo wa betting uvuga ati niba na betinze ko nza kujya ruje ndayirondera ku cyane ndayirondera ku nguvu nze kwirisha iyo ruje hama bigenda uko rero biraza ko nico gituma abantu kenshi ntibaza gutahura igituma baha ibintu byo kubetinga ku bakinyi babishira ko bige imikomeye cyane ni kwa yuko bituma akanovera ka match kurukino kanaka kaza kwa kaja hasi nimba dufatiye kuri akantu waruvuze ka rouge hari ibintu byinshi bafatira ko mu kubetinga muranduga Lorisa ashobora kuba bizi kunsumba ugasanga ni jaune iza kuba ni ani iza kuba ni kone iza kuba bivuga ngo utuntu twose turoroshe gukora mbere ntihagire n'umuntu ashaka kuturomara nuba biraza kwica football wowe ubuzi kintu waje gukora uri kwinjiza akanoti ku rundi ruhande mugabo biri kubera nica na football nza gusaba gukina kwa kundi aho turabona ko ari guhiganwa biraza yuko bon sinova ko biva ku buryo gusa kubona tarongo uburyo bwinshi ko turabizi no muri Europe nibo yabarabigira turabizi no muri Europe urumva nabo ntitwatuba ngo nta buryo bwigeze NBA ni abantu bambere bakamara menshi kandi baronga mugabo no muzi aba professionnel hari mu entraîneur wo gwa Portland Brothers no musanye ari mu mvuto yarahagaritse kubera ibintu bya betting aba star bakomeye Dwayne Wade ni umustar akomeye yakinye muri Miami myaka myinshi nawe nyene no munsi bari kwamubwira ko abantu n'ibindi nibaza yuko si ikintu ciza ni ikintu kiza kwa cica football cyangwa urukino kanaka muri ko murakina ariko kandi tubigarutse ko nga mu Burundi naza ko nko mwakweze aho byarenze urugero cyane gose kuko wasanga hazamwe n'ibihano byo gufungura ubwo bari bagerageje kugira ngo berekane yuko ni ibintu bibi mugabo nibaza yuko aha ikintu cyambere burya
nimba inzu iva si byiza yuko uca utega akadobo kugira ngo amazi ntaze gucafuza ahantu ahubwo ni kuraba mbega iva kweri hari ahantu hatobotse hari ahantu hamenetse foko ubanza kuja kwahoma kuhasudira kuhashira ibanga rero nibaze ko burya igikorwa ca mbere kwari kuraba mbega niko bariko baravyibukira cane raba ubuzima basanzwe babayemwo bwa misi yose uko inasi no kwesha football canke urukino rwabo bose uriko urakina nurukina kubera inguvu canke tara uba ufise uraza no kurukina ukoresheje mu mutwe nkajya amapasi ya Kevin De Bruyne ntushobora kwiyumvira kuyagira mu gihe usanzwe uzi ko mu mutwe bitagenda neza bitifashe neza uruvuga yuko ntibabategure ngo ni juste ngo bakoreshe physique baba bameze neza physiquement mugabo barambega hanze y'ikibuga aho byifashe gutyo ngo baze kwa bitegereje tumeze neza sino uzosanga umukiriya ariko arakoresha ubwina buriya kugira ngo aze kwaronka kanoti yiza kanoti ari hinju afashe umwana we wige kwishuri rimeze neza niko tuza kugera ya nibaza ko ni ibintu bigize ni ibintu byo atari byo kwankuraje kubera birica ni ikintu muri make byica impuze yose bwana nkajya kinyaca baraba nk'ubu nyine muri weekend yabonye akagasibikira k'umuntu yapariye kuri 2000 acaga 51 mbo agira kinyaca avuga ati kuba umva twebwe nk'ubu turiko turapariye twe ni umva ni kubetinga nyene mugabo yazi ko bari atari kubetinga abazi kubetinga ashira ku kintu kisi bari ku investisha kandi nta risk ashobora gukura abazi ati jewe nkashira mwana disiri ko hano kantu penalty nimba je na pariye kuri penalty kandi rero usanga ziri neza ko biri ku manota menshi cyangwa tudetaye gusumba kuvuga ngo equipe kana kiraza gutsinda bibaze rero ushaka amafaranga menshi twebwe mu kubigira turashobora kubiga ni gutomboza c'est soit uratsindwa c'est soit turatsinda mugabo bari abo arashira ko ari siri a 100% biraza gukunda mu gihe nzi ko nza gukina mu match ni ngombwa biraza gukunda bitegereza tegemba ni usanga equipe yawe uri kurayijya mugabo equipe yawe urayijya mugabo wewe uri kurinjiza ni nyaza ko si ikintu ciza gusa nuko tuvuga ngo equipe yawe urayijya warojeje kuvuga imwe mu equipe n'uburongozi bwashizeho nimba nindu ubwa mbere bashyize kuri capitaine Rugumangeye banabishira kuri president wiwe nimba kandi aratanga n'amadeta agasigura igituma naza ko ni enquête FFB ijija kugira hama bakaraba aho byagize kuba bimerera nabi cyane yandibaza ko n'amakuru inkino yo mu Burundi twagarukiza hano ariko twabwiriza inkino ko zagenze ni egre no twabwiye ko yatsinze ibisindo 2 kuri kimwe umugwa Rukinzo Kaza United iranganya kimwe kije umugwa Olympique Star Bundesliga Dynamic itsinda Vision igitsindo kimwe ku busa nako ni match surprise no vuga yindwi igira 10 muri Primus League Muzinga iratsindwa na Vitara Muzinga amaze inkino 5 idatsindwa muri Primus League ariko ni Vitara je kuba ibahagarika ibatsinda ibitsindo bigera kuri 2 kuri kimwe Flambeau du Centre iratsinda umugwa Interstars igitsindo kimwe ku busa Garage Express iranganya na Message Ngoza nako Message Ngoza ibandanya kwanka cyane nta gutsinda naki inanase iraza kuba inganya bangaje igitsindo kimwe ukindi Beje Green itsi inganya n'umugwa Musongati ubusa ku bundi Abomamuru iratsindwa n'umugwa Ngozi City igitsindo kimwe ku busa mu ntara y'Ibitoke kuri Stade Urunani i Uganda reka twerekeze ku mugabane wa Buraya duhereza neza nibaza ko tujya mu gihugu cy'Ubwongereza muri English Premier League aho twaraba inkino zitandukanye muri Premier League kunjugira 11 yarindi ya 10 cyangwa 11 injugira 11 ya muri English Premier League urabona ko imigwi itandukanye muri top 6 naza ko imigwi ishobora kuba yaratsinze kiretse wa mugwi udashobora gutsinda inkino 5 zikurikirana yasiye guhera haze inkino 5 zikurikirana muzitsinze risa ubu hari hasigaye zibiri none se gutangura haze yari yagize icizere ati no munsi mushatsi naza ko kudukurikirana naho yabiheruka kera bari binanase n'ubu ntibatsinzwe kandi bagize draw mugabo n'ubundi ku ngingo yafashe ategerezwa guhera haze nta bya draw biri nta draw iri ni gutsinda victoire zitanu zikurikirana urabona ko ni Manchester United yaje kuba inganya ibisindo bibiri kundi mu Nottingham Forest Manchester United mu nkino zine zeruka kwa Nottingham ntirabatsinda nari kuko Nottingham yaruka kubatsinda match zitatu zikurikirana iyi Manchester United ni yaje kuba basinina nata baraza kunganya ibisindo bibiri kubindi nanye Manchester United ni yagombowe icya kabiri yari yatanguye gutsinda bacha bayitsinda bibiri ikiragombe ibisindo gira kabiri urabona ko ni Manchester United twari twavuze ku munsi heruka kwa gatandatu irashobora gutangaza abantu ikagaruka ikaza kurwanya bene banza bine bya mbere nibana ko iyi ni bari kintu kigoye no turavuga muri Premier League ngo
kugwanira igikombe biragoye kubona ekipe ya mbere ariko ikindi kintu naza kigoye cyane ni no top 4 no market zo bigoye gose top 4 yoyo uno musi bigoye cyane turavye kuri classement Arsenal nivyo niri imbere na Manchester United mugaye ekipe igira kabiri ni City ifite 19 points mugabo hariho ekipe nkamuyora mu kitsinzi no musi Sunderland iraza kena Everton ikigira 20 kwa ikigira FC 17 ikigira 20 wala yuko City iri ngaho oya 19 Liverpool iri ngaho ifite 17 ni nyinshi ziratonze huko 19 18 17 nuvuga ngo ni nyinshi cyane ubona yuko sha hamwe byobonanya kuri no murindi nyene kugira ngo uronke big four bamwe betting watch betting neza ko biba bigoye cyane kuronka ekipe zine za mbere ziragoye uburavye bo Arsenal iri bwa cyambere Liverpool yagarutse muri big four Liverpool yagarutse muri big four Manchester United nibaza ko no musi yacisuna muri big four ntirimo muri no muri mbona yene iri kwira pusa kugira ngo sezo izohera muri big four iragoye cyane bo Premier League gutwara igikombe turashobora kuvuga ati okay zatangwa ari zitatu reka dukomeze dufate zitatu mugazi zitatu ziri haje dufate ikibanza cya kane hariho Tottenham izo biri haje hariho Chelsea izo biri haje hariho Manchester United izo biri haje hariho n'imigwi mito na nyine twita mito mugabo nyine iri haje kandi buriya emisi yose buri sezo tuba dufise surprise muri surprise twatifise hariho musi toshaka kuvuga Sunderland kwishobora kuba ari surprise Sunderland ishobora kuba ari tukagana muri big four twabonye mu makwezi ari twari dufise Nottingham Forest yaje kuva muri big four mu match mu mpuzanyi twaragize Aston Villa twaragize za Newcastle igihe kirekire Newcastle United yo imaze migi kandi n'ubu naza ko n'umupretanda muri big no weekend baratsinzwe ariko naza ko muri zitanu ikibazo cya kane cya gatanu cya gatandatu hajya Newcastle United iragwara cyane kugira ngo nimba itege muri Champions League n'imiburi basi Europa League byanse gose Conference League yego ya uno museni naza ko Manchester United iracagwanye cyane ubona ko no umufano wawe naza ko aracarindiriye kuko biragoye gusa nibaza yuko United ndavye baro iri kira kino musi twohumuriza ba Red Devils yuko United zikiraga ku mwe byayo no musi turashobora mbe wanashobora no kwibonera ikiza kwandira igikombe na za Arsenal za Manchester City kubera yuko uravye byakwe no musi connection yari hagati y'ino mu Cameroon Ben Mbeumo Amad Diallo na yuko kamwe hariho iyo connection y'abantu babiri urana yuko bataye gutorana barakina baro fana yuko ni byiza baza kwihebura ko batsinzwe ku munota wa nyuma sino bafise iyo possibility yo kuza gutsinda baragiye Anfield Road Park ahantu baza kuri Fortress baraza baratsinda umugwari Liverpool baratsinda Liverpool urana yuko kamwe hari so detail twatuna hato buriya United yamye ni mu equipe akina balo nziza cyane gusa harabura ako kantu kuko baza kwaronka mu 3 byaragwana cyane sino uri ko araba balo ya Manchester United none yuko ni balo imeze neza bakina neza cyane mugabo babura ako kantu kanyuma uvuga ngo baze ko baronka amanota niyaze yuko no musi turavye ukurikira kina sosho gumburiza aba Red Devils ko bashobora kuronka amanota kuza mu bya bihe byiza tubabone mu rwanda ibibazo bya 10 bya 10 na kangahe barashaka kuza muri big na Torres barafise no unibaza ko Manchester United waje kwivuga mu kandi turavye ino combination yitwa Brand Mbeumo na Madia ona ko ni imwe mu factor ahetse no Manchester United mugabo twibukanye ko mu kwezi kwa mbere baragenda gusa mu kwezi kwa baragenda ukina ku bya Fidgenash yego henoza ko ukwezi kose ni kuri kandi mba ni muri kwa kwezi kwa mbere tuzo turi muri za Boxing Day hamwe mu match akurikirana uku Manchester United dafise abakadire nk'abari bazo bari muri ku bya Fidgenash kandi tubona ibihugu ariko barakina umwe muri Cote d'Ivoire undi muri Cameroon ni ibihugu muri kane turamenye bishika kure bizoje muri quart de finale cyangwa demi finale ko papa finale bivuga ngo ukwezi kwashaka guhera atari muri Manchester United ukubose uko ari babiri nibuka igihe kimwe ari muri za 2013 niyo naza ko ari 2013 muri Manchester City yaturi agiye muri Coupe d'Afrique kubera ikunda kuba muri ukwezi kwa mbere bivuga ngo ico gihe Manchester United yari muri course titre Manchester City byaciye byabo bo hari abakinyi usanga bahetse equipe nivyo nane makipe azotakaza abanyafrika no gusinka Liverpool azotakaza Mohamed Salah yego ntari mu maforme cyane ariko ni muhere make Liverpool takaje Salah ukwezi kose ni video itereza kuboneka ariko muri Manchester United Mbeumo aragiye Diallo aragiye shanaza ko ikintu gikomeye cyane kiza gukora kuri Manchester United Red Devils
uno munsi bovuga yuko Amad Diallo, Bryan Mbeumo bari kuri niveau yo hejuru gusumba abandi bantu bose muri squad ya Manchester United bibo wihenze. Mwana yaza yuko eske abandi abantu baziko barakina bazo batakaje abandi bakina bagiye muri Afrika sico kimwe nivyo sico kimwe ko no munsi turavye imwe mu equipe ifise aba cadre muri zino equipe birekora guhana bava muri Afrika bazoza gukina AFCON. Manchester United niyo iza ubwa mbere. Mwana yaza yuko Amorim ni ikintu ca mbere iconya ategeza kuba azi yuko gitegeza kumukorako ategeza kubarekura bano bakinyi biyo hageze selection ategeza kubareka bagenda. Nibaza yuko nivyo nibo ama elemacre ya United. Ngabo nibaza yuko abamaze kubona ati ntegereza ko mfise plan B mu gihe no plan yamaze kwa yanga kandi ntibazoza kumublaminga kubera ko ndavye ukuntu abakunzi ba Manchester United bamaze kumenyera kwihangana ntibazoza kumushwanira ngo warekuye Bryan Mbeumo nta yindi shwa office muteza kumwimana warekuye Amad Diallo nta yindi shwa office utegeza kumureka rero nazo yuko nivyo birashobora kugira akantu gato biza kuba bigira perturbation bwa ngo United nizose kubona iri kiraja kuri ya niveau ishaka kujako bitarashikira ya nibo nandi makipa zotakaza ko nko Manchester zizotakaza Marmoush na Aitmir mugabo siba kandi gati baragiye biranse muri Man City. Arsenal naza ko nta munyafrika n'umusa azoba ikaragiye muri squad yawo sinibaza. Liverpool ni Mohamed Salah azoba yagiye kandi nawe nyene ni elema ikomeye cyane muri Liverpool. Nibaza ko rero ni defect ni bazoba batakaje abantu bakomeye. Nibaza ko bishobora kuzobafita kuko periode yo mu kwa mbere ni ya periode imigwi ikarondera kugira ama victoire menshi match abari menshi umva bikeneye ko uronka ama victoire menshi gusa ubu yasinchemeza yuko Boxing Day ariyo iza kudefinisa umunazo twariko ko yaba byaruko Arsenal bayamaze kwa champion nka defo ko Boxing Day nazo karagageje kwimetriza muri no myaka 2 cyangwa 3 heze mugabo byaza kwa gatatu kwa kane no byaje kwa bya mugabo nibaza ko Boxing Day ni imwe mu bihe equipe tezogiramo magabo kubera ko urashobora gutakaza match zitatu zine ukuri kwa mu kiringo gitwe cyane kwa ko match ziba ziri sere cyane rero nibaza ko nigiye gitoyi ushobora gutakaza mu match nyinshi cyane ugatakaza mu menshi cyane mu gihe gitoyi ya ni muri Premier League nyine twabonye ni Arsenal ko yatsinze isigo rya kuri 2 ku sumo rwa Burnley bivuga ngo ni match baheruka kwinjizwa igitsindo muri September kuri match ya Newcastle cyane kuri match ya Man City ahubwo bateguye gutsinda kuri Man City ni kuri City ko imaze gutsinda ibitsindo bingahe muri bitatu cha City cha Newcastle ni cha Liverpool ngo ni Man City niyo baheruka gutakaza igitsinda kimwe ejo ni Pep Guardiola muri conference de presse baje kuyana bani mu Fravuze ati reka twizeye ko umunsi umwe Arsenal yabizoshika kankisa igitsinda uko rero yakubona ati izi nkino ni nyinshi cyane numva equipe maze nkino dani y'inkino zikurikirana idakesheje igitsinda na kimwe naza ko bakora mubaza kuri rivalite kuri course y'ititemo aracari kano Arsenal iraboneka ko iri hejuru para point y'indi ariko nibaza yuko iboneka ko iri hejuru y'indi migwi turavye performance z'indi migwi bariko barahura bariko baragwanya ico gikombe sino ano manota yarigeze no kuyafise no muri myaka iheze mugabo ho warabona yuko equipe ziri nyuma yayo City Liverpool warabona yuko zabari equipe ziko ziradomina mugabo no musi turavye Liverpool iri hasi City nivyo ubu no musi kiragaruka kuvyuka witwa Erling Haaland urabona ko arikara no musi afise ibitsindo menga 98 byose hamwe 98 muri Manchester City aje hige nuba yuko ni machine dobi nivyo mugabo urana yuko City no musi eje igitsindo cyagiye gucelebra yagize celebration ya Robo kuri nuze bajeje baje cyaravuga ati bo kuri nimunaza ko umuntu hambira akunda guposta cyane kuri Snapchat mugwe iyo post yagize kuri Twitter kandi aheruka no creation YouTube yi YouTube yashaka gusa aracari hasi yicare arabe Cristiano Ronaldo ni bo para pour Cristiano Ronaldo urumva ni Cristiano Ronaldo yaje kwanya kuri Twitter kuri iyo celebration avuga ati byangwe ko ndabibanyegeza igihe kirekire byagiye ko byangwe ko ndabanyegeza ko ndi Robo igihe kirekire ndabikonfirme ko nari ndi Robo nivyo turavye ukunge natsinda antuka muri Premier League yaragerageje kwa metriza muri Dortmund yarahametrije bana yuko kame witwa Erling Haaland bana ko kubijanye no gutsinda
kugira ngo uronke umuntu aza kuba amufata muri Premier League bizogorana cyane sinaza kuyokoresha bazomuzana muri Arsenal ngo agomba zo gukompeta n'umuntu nka Erling Haaland sinaza ko na Mohamed Salah nivyo umwe wese afise tushi wiwe uwundi afise tushi wiwe aratsinda mugabo Muaye atsinda mu witwa Erling Haaland ndabona ko niyo Muaye yamaze kubona ko afise ballon nibaza ko yona gukubita wewe ukagwa nko ku kilometero mugaruka atsinze batandukanye na Mohamed Salah batandukanye n'abandi bose ana yuko nico gituma benshi bamugeranya n'Irobo yabonye goal niba ategeka ko ibishuka byose kuya kw'Irobo nyene ntazubira kuba umuntu iganga bigitimba ayo maraso mpaka aje kwatsinda naza ko no kuto turakoze avuga amakuru soti naza ko ikintu cya mbere gikomeye ku mugabane wa Buraya Musanze ni kurse Arant Harry Kane na Kylian Mbappé ku stable kuri Sudedo kuri mu babitere b'umwaka n'ikindi naza ko tuzobara kurse ishimishije ko bavye Mbappé ngena sinde no munsi ni ibitsindo vyinshi bavye Harry Kane we nivyo vyiwe uravye Erling Haaland nivyo vyiwe naza ko rero no munsi ni Manchester City turavye ingene imeze niyo munsi Pep Guardiola avuga ati hari ibintu byinshi tutarakosora ibintu byinshi tuzokongereza ariko ico ndi coco alafe tuzoba turiko turagwanya kino ko urabona ko Man City ni capable cyane naza ko Manchester City iri capable gusa sinaza ko uno munsi ifise ubwo bushobozi bwo kuza gutera ubwo Arsenal nk'ubwo yari ifise mu myaka 3 ine iri heze uno munsi nivyo irafise uko kunja kuza kugwanira igikombe erega na Liverpool ntiyararengera haracari kandi mugabo naza ko City iri favori cyane gusumba Liverpool kuza kugwana na Arsenal ngo twari igikombe irafise ibigwanisho bishoboka byo kuza gutera ubwo mugabo sinaza ko tugereranije na City mu myaka apana mu myaka 3 ine iheze iri nyuma naza ko hari amenyo kameme yamaze kugabanuka no munsi iri kirasa no kwishaje mwo bitabuza yuko ishobora kuza gutera ubwo mu Arsenal ya na makuru kwavuga muri ya Premier League mbere ko turangiza muri no nzwazo hariho UEFA Champions League ni hari inkino zibiri zikomeye muri no nzi ku munsi w'ejo umugwa Real Madrid watembereye Anfield Park ubuheze umugwa Liverpool ukina Champions League yatsinze ibitsindo bibiri kuri 5 kuri kimwe abarezi bavuga ati sha twagarutse muri form nubwo byace bisaba kwanka kandi muri Premier League hari muri League Cup batsindwa na Crystal Palace no munsi nivyo batsinze muri Premier League kandi batsinze no mu komeye baje kuronka challenge ikomeye cyane baze ko baramaze no kubamenyana muri ya Real Madrid irakunze gutomboza imigwe muri Premier League cyane rero nibaza ko igiye kuba ihura n'umugwi wa Real Madrid basanga Anfield Park gerageza ikomeye cyane kwitwa Arne Slot ariko ni Liverpool ni Real Madrid nibaza ko ni equipe zitandukanye uno musi Real Madrid iri maforma akomeye cyane form nziza cyane bana n'abakirimo baratagira kuri 5 umugwi wa FC Barcelona uno musi Liverpool anye tuko turavuga ko sama forme meza sikini ariko ni Champions League twibuka ko Liverpool muri no saison muri Champions League yaratsinze atatu yego muri kuri Anfield nyene uno musi ni eske twovuga ko Liverpool tari turavye forme zayo ubona ko iri capable cyangwa iri capable yo gushaka kuyivaza na Real Madrid turiko turabona muri nibaza ko ibice 98 kwijana biri capable yo kuyivaza n'umugwi wa Real Madrid nosema ko Real Madrid iri mu bihe byiza ariko kandi Real Madrid maîtrise Champions League gusumba Liverpool kuri maîtrise Champions League nivyo turavye ukuntu ariko iritwara muri zino match za Champions League nako irafisa akantu kamwe iri motive ukuntu kuza gukina Champions League mubazi nibaza ko tugeze ku izina rya Real Madrid Liverpool ndiko nabona no munsi nivyiri Anfield Park haraza Manchester United hari Maguire akaza gutsindira Anfield Park bibaza ko byakiri fortress nyene nkuko tutadusaba twaze rero uzenye equipe nka Real Madrid iheruka gufata Barcelona ikabatsinda muri Clasico kwishira imbere ya Liverpool ikije gufata akantu ariko ni Trent Alexander-Arnold azoyagarutse Anfield Park nyuma yo kuza kuhava muri saison muri summer iheze ariko azoyagarutse mbere nawe aheruka kuva mu mvune niba birakunda cyane ko tuzoshaka gukora mu kibuga cyangwa kina Anfield Park ikibazo gisigaye eske bazomuvasira bazomukomera cyangwa bazokora indi bazomutera ibyatsi nibaza ko ni umwana wa Liverpool ni umwana wa Liverpool ariko nawe nyine yahavuye amakondisi atari meza mugabo turavye kungene yitangiye Liverpool turavye kuva ryari yatanga gukinira Liverpool tukaba byayikoreye nibaza yuko kame ntibomutunga eternellement haragera igihe akavuga ati harageze yuko nanjye nimuka nje muri equipe akababonye kaje kuba kagiye nizo ngo Arnold igihe aje kuba president i Madrid
bariko baramupresenta yavuze iki Espanyol correctement nta kosa na rimwe ririmo n'abakunzi ba Liverpool baje bavuga ati kumbe ujya mwaka twamutunze wa nyuma hagiye akina adashaka yariko ari iki Espanyol yaciga ngo kuri Diolingo kugira ngo ashe yigira mu gihugu ca Espagne yaze ko eshe bene witwa Kylian Mbappé hageze kuri presentation yiwabo amadiscours yatanga neza mu gihugu ca Espanyol ni ibintu bisanzwe ngo niyo bavukiye numperuka kubona aka video gatoyi ka Trent Alexander-Arnold nyene ariko aravuga Espanyol ubona yuko arakimetriza neza cyane nibaza ko arasumba na Jude Bellingham iyi rundi rukino rwaza ko twocutereza ko ni PSG ndetse n'umugwa Bayern Munich Bayern ni imigwi ibiri no musi parmi les meilleurs clubs du monde nibaza yuko urukino rukomeye tworushira hagati ya Real Madrid na Liverpool ahubwo ni Paris Saint-Germain na Bayern Munich nazo ko ni imigwi ibiri mu maforma akomeye cyane muri no début de saison dufatira mu mwaka uheze n'iki ubona ko ino equipe ya Vincent Kompany iri forte itanguye saison neza ni PSG ni kwa kunyene naza yuko Paris uyu mwaka wayigendekeye neza no munsi yatsinda ibitsindo kuri kwami atsinda bitanu kuri kwami irafata equipe yose bihuye ikayitsinda kuri kwami irafata FC Barcelona ikayitsinda irafata Arsenal ikayitsinda naza yuko guhuza gura n'umugwi wa Bayern nayo Bayern iri muri forme nziza isi twari Ken ari mu bihe byiza byiwe Michael Olise naza yuko ni igihe cyiza kugira ngo turabe match imeze neza hagati ya Bayern n'umugwi wa Paris Saint-Germain witwa Ousmane Dembele nibyo mugari DMV kwa Champions League ntazo bahari witwa Desire Doué mugabo ni Paris Saint-Germain yuko ifite squad imeze neza ku manje zose na Bayern Munich ifite no yuko ino match habe Bayern habe uwo bakora 50-50 nibayibesha Nibaza ko ni urukino ruza rukomeye cyane kuri Parc des Princes PSG zaki mu Bayern Munich n'amakuru y'inkino yacu turagakiza hano mu gano cyacu cyo kuno munsi wa mbere ndagushimiye nanjye Loris Ndongozi ndashimira n'abakaba dukurikirana twize neza ko mwagize ibihe byiza twifurize intango nziza y'indwi ndetse n'ukwezi mugira muba mubahwe amahoro amagana ndetse bafanije twifurize naho butaha